umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngama gihugu c'u Burundi Agathon Rwasa kabahejeje kuva mu gacerere. Ni vyinshi tuza kubabwira muri ano makuru kubirabana n'ikibazo kuri ubu kiriko kiravugwa cane, ndetse kabari navyo biriko vyandikwa cane ku mbuga ngurukana bumenye no na bimwe mu bimenyesha makuru vyandika ku kibazo c'umugambwe SNL, aho bimwe mu bihangange vyo mu mugambwe uriko ubutegetsi CNDD FDD ngo vyoba vyifuza kuburabuza ibikorwa vy'uyu mugambwe ndetse no kuwufuta burundu nga mu gihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa rero aravye ku vy'umushikiranganji Martin Teretse ajejwe intwaro y'agaterambere rusangi n'umutekano mu gihugu yashikirije, nawe yavuye mu gacerere agira ico avuze. Ngo yaranamwandikiye amusobanurira vyinshi, ariko umushikiranganji we aguma kwijambo ry'uko ibikorwa vy'umugambwe bigomba kuba bihagaraye vy'agateganyo. Mbere twaranababwiye ko ku rugo rw'uyu mushinga amateka Agathon Rwasa hoba harahinduwe abamucungera umutekano, ndetse no kuwa gatandatu w'indwi iheze hakazinduka ku ngoro y'uyu mugambwe SNL huzuye abapolisi bacungera inzego, akaba atanumwe yari yemerewe kwinjira muri iyo ngoro y'uyu mugambwe. Ni vyinshi tuza kubabwira kuko na Agathon Rwasa uyu mushinga amateka yishikiyeyo bakamwankira kwinjira. Kuri ubu nta numwe ari kuriwe kugira ico ashizemo canke akuyemwo. Ni vyinshi tugiye kubabwira, turaza kubabwira ku majambo Agathon Rwasa yashikirije ndetse na vyinshi kuri no dossier. Wae kaze muri ano makuru aho uherereye hose rero, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, kaze mwidonido y'ano makuru. Agathon Rwasa uti twaramwandikiye tumusobanurira uko ibintu vyifashe, aguma kuri rya jambo, ahubwo ubu naho agacarenza n'urugero ngo ibikorwa vy'umugambwe SNL vyose arabihagaritse mu gihe umugambwe atacaha na kimwe wakoze uravye amategeko y'igihugu. Uyu arongoye umugambwe SNL Agathon Rwasa abivuze inyuma yaho kwigenekerezo ya kabiri ruheshi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwamwandikiye bumumenyesha ko inama rukokoma ziheruka gukoreshwa zigifatwa nk'ipfa gusa, ndetse ko n'ibikorwa vy'uyu mugambwe bibaye birahagarikwa. Umugambwe SNL ubona ko ari ukuwuburabuza gukora. Muri iryo kete Martin Teretse amenyesha ko ikoreshwa ry'ayo manama ritisunze amategeko. Agathon Rwasa we akavuga ko ivyo batabitahura kuko ikoraniro kaminuza ryo muri Ntwarante ari we yatanze uburenganzira ko rikorwa. Ibi bikaba biri uko mu gihe umushikiranganji Teretse yaheruka kwandikira abajejwe intwaro abahamagarira kubaha ibikorwa vy'imigambwe, yibutsa ko imigambwe idasaba uruhusha mu gukoresha amanama ahubwo ko ibimenyesha. Ibi rero benshi bakaba babifashe nk'igikorwa co kuburabuza ibikorwa vyose vy'uyu mugambwe SNL. Ati ese niki coba catumye ibikorwa vy'uyu mugambwe SNL bihagarikwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati? Ngo ni mu ntumbero yo gukinga imvuruzo kwaduka mu banywanyi b'umugambwe SNL. Ibikorwa bitunganywa n'inzego zashizweho hadakurikijwe amategeko agenga umugambwe ngo birahagaritswe mu gihugu hose. Ibi tukaba tubisanga mu rwandiko ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro hagati n'umutekano bwandikiye umukuru w'umugambwe SNL nk'uko twebwe kwigenekerezo ya kabiri ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023, busigura igituma inzego zatowe mu ikoraniro umugambwe uherutse gutunganya ku rwego rw'igihugu zatowe hadakurikijwe amategeko agenga uwo mugambwe. Ubwo ubushikiranganji butangura kumenyesha imvo nyamukuru inzego ziheruka gutorwa ngo zatowe hatubahirijwe ingingo ya 52 iri mu itegeko rigenga umugambwe SNL.
Iyo ngingo ya 52 y'uyu mugambwe igira iti imbere y'uko haba ikoraniro kaminuza ku rwego rw'igihugu habanza kuba amakoraniro yo ku nzego zo hasi hakegeranywa ivyiyumviro vy'abanywanyi bifatirwa ko mu ikoraniro ryo ku rwego rw'igihugu. Mu bushikiranganji bakagira bati nta na hamwe haboneka ivyegeranyo vyavuye muri ayo makoraniro y'umugambwe yegeranya ivyiyumviro. Mu ngingo za 41, 51 ndetse na 65 zigenga umugambwe seneri zivuga kandi ko ibiro vy'uburongozi bw'umugambwe biro politike bitegerezwa gusuzuma ibizokwigirwa mu ikoraniro ryo ku rwego rw'igihugu vyisunze ivyiyumviro vyavuye mu manama yo ku nzego zo hasi. Bubandanya buti mu vyegeranyo vyahawe ubushikiranganji ntibwigeze bubona aho seneri itomora ivyigiwe mu biro vy'uburongozi bw'umugambwe biro politike. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano bukarangiza itangazo bugira buti vyari bikwiye ko muri seneri bakosora ivyakozwe hadakurikije amategeko, hakuvuga ko ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano bwivanze mu bikorwa vy'uyu mugambwe. Mu yandi makuru kandi ambasaderi Albert Shingiro ahejeje gutorerwa ku bicegera c'umukuru w'inama shikiranganji ya Komesa. Mu nama shikiranganji y'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ya Afrika yo hagati ishira iyo mu bumanuko Komesa yakoranye kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 5 ruheshi mwaka wa 2023 i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Yatoye ambasaderi Robert Shingiro asanzwe ari umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'andi makungu hamwe n'ivyo gushigikirana mu vy'iterambere ku bicegera c'umukuru w'inama shikiranganje y'uyu muryango. Iyo nama igira ya 18 ikaba yariko irategura indi nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta igira ya 22 izoba ku igenekerezo y'umunani ruheshi mwaka wa 2023 mu gihugu ca Zambia. Muri iyo nama Albert Shingiro akaba ari nawe yaciye ashikiriza ijambo ku izina ry'amareta 21 agize uwo muryango wa Komesa, aho yashimiye igihugu ca Zambia ko bacarateguye iyo nama. Yongera ashimira n'umunyamabanga mukuru wa Komesa Chilese Kapepe hamwe nabo bakorana ku ruhara rwabo rudasanzwe muri iyo nama. Mumenya kandi ko imbere y'iyo nama umushikiranganje Robert Shingiro yagize akaryo keza ko kuyaga na mugenzi w'igihugu ca Komore asanzwe ari umukuru w'inama shikiranganje y'ubumwe bwa Afurika. Ngomenya ko kandi ibihugu bigize uyu muryango wa Komesa ari ibihugu i Burundi, Comoros, Republika Iharanira Rusange ya Congo, Djibouti, igihugu ca Egypte, Eritrea, Eswatini, igihugu ca Ethiopia, Kenya, Libya, Madagascar, igihugu ca Malawi, igihugu ca Mauritius, igihugu c'u Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tunisia, Uganda, Zambia ndetse n'igihugu ca Zimbabwe. Ngiryo rero iteka ridasanzwe ritewe umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu ambasaderi Albert Shingiro. Mu yandi makuru kandi reka ano makuru yacu tuyabandaniza ku yandi yariko avugwa nga mu gihugu c'u Burundi, aho kuri ubu mu ntara ya Kirundo ibara ryaguye. Mu Kirundo rero umukenyezi yicishije amaheri uwo bubakanye. Uyu ni umukenyezi wo ku mutumba Rugero ya kabiri muri zone ya Kirundo rurari muri komine n'intara ya Kirundo mu manuko bw'igihugu. Yarisho bubakanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu akaba kandi apfungiwe mu gasho ka parake y'intara. Kubwa mustaneri wa komine Kirundo Viateur Habimana, ubwo bwicanyi ngo bwabaye hafi isaha 3 z'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Abanyagihugu bo ku mutumba Rugero ya kabiri bamenyesheje ko umuhisazwe ku izina rya Emmanuel Musonera w'imyaka 35 yari yamaze umunsi asangira urukanywa n'umukenyezi we Evangelique Shimirimana w'imyaka 30. Ngo hafi rero isaha 3 z'ijoro baratashe wabo baca batangura gushwana. Uwo mukenyezi yaciye afata ikibanda kubita umugabo wiwe, ngo twaratabaye ariko yari yamaze guta ubwenge nk'uko bivugwa n'ababanyi babo bubakanye. Emmanuel Musonera yapfiriye mu nzira ariko arajanwa ku bitaro vya Kirundo, akaba ariko vyavuzwe n'abashinze intahe bahari. Umukenyezi w'uwo muhisi yapfungiwe mu gasho ka parike y'intara. Umwanya uwo ari wo wose ategerezwa gushengezwa mu ntahe y'ikibiriraho.
nako kandi musitanteri wa Kirundo abona ko ubwo bwicanyi bwaba bufitaniye isano n'akaborerwe kabo bari bubakanye. Abo mu muryango wabo bagize icyo bashikiriza ngo bikeka ko baba bapfuye itunganywa nabi ry'amatungo yo mu muryango, kandi hakaba hari haheze igihe abo bubakanye bari mu matati nk'uko bavuga. Ndagukengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'Umuhuza TV, Imana ibahezagire.